nivyo iri munsi y'izindi parce abo bandi turaba bo hanze ntitwabitahuriye kumwe icarimwe baradutanze kubitangura ariko rero twebwe nk'abafana kandi nabo ibitucamwo barabiciyemwo ariko bagwanye nabo uno munsi birateye imbere natwe turiko turagwana hari abantu ari intwari ngaha mu Burundi ziko ziragwana ku bwa filime. So guys, uno munsi rero natemberereye umuntu umwe rukumbi akomeye cyane muri sinema ndundi, yakoze byinshi, benshi numva bamwita umwamikazi, nyuma nubwo mwaje kubura mukabari yanyikiye yitwa Super Lady. Ndakuramukije. Nkuko nanje ndabaramukije cyane. Gusa nyine ibyo bintu byawe urakomeye wapi. Ndasanzwe. Ntago usanzwe kora kumaze gukora ibikomeye. Ndasanzwe ko igikomeye ni Imana yonyine. Imana abantu barakomera, Imana irahambaye. Oya. Imana ni ihambaye abantu. Byose Imana ni byose irakomeye irahambaye. Super Lady, amakuru y'imyaka myinshi bahora he? Ni meza. Cyenda. Ko wabuze mu. Ntabwo nabuze. Oya. Okay, Super Lady, twakubona ukina muri Truafa, mu nyuma turabura umukobwa iyo yaciye, usa n'umuntu adasuye kandi kuboneka, wagiye hehe gute watandukanye na Truafa, ubu ibikorwa byawe bimeze gute? Urashobora kutubwira mu majambo make uko ibintu byawe bimeze n'ibyo gutandukana kwawe na Truafa? Jewe naho nagiye uko abakunzi banje baraza aho bankurikiranye. Ndabandanije nkina nabanzenje nkina narabumwe nkina filme yego natandukana na Trifa narunguruje ibikorwa. We na Truafa mwapfuye iki kugira ngo urinde uhitamo kunguruza ibikorwa? Erega umuntu mutakiriko murakorana ntibisigura ngo hari ico mwapfuye. Aya ndukuri. Ariko ni nkuko ubona no mu myaka iri imbere mu mwaka uza turakoranye canke nk'uyu mwaka nyene ugasanga no muri projet yanje kurikira ndamukoresheje. Urifuza kumukoresha mama Truafa? Umukinyi wari we wese ari muri entertainment umukinyi wa filime ndifuza kumukoresha. Yego wari wese abinyemereye. Ninde mukinyi wa filime mudahuza? Jewe amamagaye sinogende wiwe. Jewe the Super Lady. Nta numwe tutawuza vraiment. Kudahuza vyova kuki ho dufiki. Wibaniye neza nawe. Aya vraiment naje twopfa nta gihari ngaha mu Burundi, je twopfa n'umuntu. Sangiye umwuga en plus dosa. Ariko ntitwirengagize yuko ngaha aye muri kino gisata ca sinema y'u Burundi hari abantu usanga badahuza. Usanga nakana ni bahuza. Yego barahari vraiment kandi nibo benshi. Kubera kiriwe atamuntu numwe mupfa ikintu nubwo yo kurenganya. None jewe novuga ko none nkuwo suvuga ngo ntabo ngo bose turavugana canke wiki. Hari habo tutavugana mugabo umuntu tutavugana ntibica bisigura yuko hari ico dupfa. Ya frame. Okay. Nigiye kitaragera igihe cyo kuduhuza ntikiragera. Gihe cyageze. Super Lady, inyuma yo kuba mu gacerere tukigura muri Truafa, bamwe ngo yarongowe, abandi bakubona tubona amafoto ngo bagiye muri Tanzania, abandi tubona amafoto muri Gitega. Byari bimeze gute? Tanzania wari wagiye mu biki? Tubwira inkuru yose yawe muri Tanzania, byari bimeze gute? Se wari warongowe, wari wagiye mu kazi, byari bimeze gute? Je Tanzania nagiye gutembera. Nagiye gutembera. Yego ko ndafiseyo inshuti kandi ndafiseyo n'abagenzi urumva. Naratembereye kugira nje kuraba nyene ikindi gihugu gisa. Ko sinari bwigere nsohoka igihugu none gashaha. Naho hafi Tanzania noreka kujayo ngiye kuraba nyene ibindi bihugu byifashe. Ngira nzoreka kuja za Amerika za Canada mwa nawe ibihugu duhana imbibe Tanzania, Kenya, Rwanda nawe nzofuma ndi Haiti ngende gutembera. Nta kintu na kimwe wigiye muri Tanzania mu bijanye na sinema? No sinoja ngo mbeshe ngo jewe nari ngiye mu rugendo rwo kuraba ngo kwiga ngo ivya filime ngo ivyiki ya vraiment. Abavuga ko warongowe bimeze gute? Ese ko iki warongowe n'udutumire? Antuka umuntu yarongowe basi. None norongorwa sinerekana amafoto yo kurongo.
cyangwa akabura n'abaza basi mu rubanza rw'iwanje ya vraiment no ya je sinarongo ariko hari muri lancement officiel yo kwa Berndwayo twarakubonye wagiyeyo mwari fotoje amafoto wowe n'abito bamuco hari ifoto rero imwe umenga yaramvugishije cyane n'abantu benshi cyuyimenya uyivuze ko iki ntarayisobanurira abantu iyo foto n'abatayizi ngo ndayibabarira ifoto je ni foto je nyinshi ifoto yabaca ifoto yavugishije abantu benshi je ni foto je nyinshi hari ifoto wifotoje uwitwa Muco agufashe nko gukunda abantu benshi bavuga ati ese Super Lady arafise inda bimeze gute ese yararongowe niyo mpamvu bashavuga ngo se yararongoye canke biga gutwara inda nibisigura kurongorwa none nta bavyaye batari ku bagabo Chisi kibazo abantu bamenye yuko Super Lady rero afise inda atari kibazo je nta kibazo ntaco bintwaye ubona ko ari ibikibazo nabazoza nkubiti ubona ko iri kuri we imuremereye azoza nkubiti abakobwa benshi iyo bishitse bagatwara inda baba badashaka ko abantu babimenya baraja mu nzu bakiyugarana ntibatemberere mu bantu ariko kubera iki wewe uburyohewe ububona uri fieri kubera iki wewe ndi fier parce que c'est mon enfant qui est là none kuba fier gute kandi inda ni ikintu gikura kija imbere je nibaza yuko atampamvu yo kugihisha ko ujya yinyegeza nawe nibaza ko ari umutwara abayihaye wenyene ko hajya kwinyegeza amezi 9 urumva si ikintu coroshe ne winyegeje bica bisigura ikintu uzovyara ntibazobona umwana none okay Super Lady imbere yuko utwarinda nta bikorwa byawe twari bwigere tubona personnel ariko no munsi nanagukenze wakoze filme nziza uno munsi dutanguye kubona ibikorwa byawe personnel kuri channel yawe kubera iki ubwa mbere utabikora ariko ukabutanguye kubikora muri kino gihe umenga waragakwiye kuba woruhuka n'imigisha izanana n'umwana umwana n'umugisha oya gusa kandi iruhande yaho jewe inda nayitwaye filme naratanguye kuyitona naratanguye kuyitona naratanguye vraiment projet narayitanguye isigaje ibikorwa bikeya kugira inda ifinalize nibaza yuko no mu byatumye iteba cyane ariko ubwibi byaciye byitamwo amagara arankika hama ndabanza ndabite ko ndibuka yuko tournage iyi filme sohe ryari Love by Chance natanguye kwitona umenga hari mu kwa gatandatu k'umwaka uhetse yego niho natanguye kwitona vraiment watanguye kwitona mu kwa gatandatu no kuvuga ngo igomba kwiza umwaka uri kurayikora kwishutinga niho natanguye kwishutinga okay yego atari mu kwa gatandatu umenga ni mu kwindwi gutyo yego okay Super Lady ni iki cyatumye ubona yuko ukwiye kuva cyane cyane mu mafilme y'abandi ugatangura gukora amafilme yawe ku giti cyawe jewe ndi umuntu basi uretse dushyize ku ruhande izindi mpano zose naba mfise filme ni ikintu namye niyumvira gukora kuva kera kandi namye mfitiye vision basi vision nubwo ati vision ndende je namye mfise vision yo gukora ivyanje ariko ntiyibagije yuko urumva nategerezwa guca mu minwe y'abandi kugira ngo ushike kubyiwawe ndabe ingene bigenda ego ko imitwe ikoranye abandi uravye ingene bakora Super Lady ndashaka kumenya ninde muntu yatumye wisanga muri ino industry ya cinema ukanayikunda ninde muntu yakubereye urufunguzo kugira ngo ushike muri kino ugera ugeze uno munsi urufunguruzo umuntu yatumye ugera ugeze uno munsi wewe akakubaka akakubwira wewe nyene kunyubaka je nta muntu yanyubatse n'ukuri hamwe no jaho ngo mbeshe ngurumva ngo naka ngo yaranyubatse ngiye atabanaka ko benshi jewe twahuye je nsanzwe mfise izina vraiment
ko nari mu muziki ndundi abo twahuye bose nayisanze ufise izina je vraiment nta muntu novuga ngo yaranyubatse oya nta muntu n'umwe yakuzanye mu kino gisata ca sinema nta muntu yanzanye vraiment kunzana narizanyemwe narinjije narinjije ariko kandi ntibagiye yuko noshimira umuntu yitwa Sami navuga yuko ariwe niwe mustar ngaha mu Burundi yatanguye kunyizera vraiment aranyizera arampa seri yiwe turayikina yose ndumu actrice principale umuntu nkuyo niwe navuga ati baseka mvuga ati niwe yego umuntu aguhaye icizere nk'ico onye akikubona ata bintu birebire arakubonako akaguha seri yiwe ukayikina yose umu actrice principale iyo seri yitwa Time of Love yego niwe vraiment ngaha muri industry niwe muntu noshimira nkavuga ati no kuri wewe Mr Sami navuga ati respect kuba yarakugiriye icizere the super lady uno munsi tukubona nk'umukinnyi wa filime ariko ubwa mbere wari usanzwe uri umuririmbyi nihe mpamvu imwe yatumye uvuga ngo je ibyo kuririmba mbaye ndabihevye reka ngende gukina sinema bon umuziki vraiment umuntu avuga ngo impamvu nyine nuko nabonye umenga sinzi no kuruhira ubusa kuruhira ubusa plus dosangira nsanga bon nasanze sinavuga ngo nasanze ntobishobora kuko kuririmba vraiment kuririmba ndabishoboye ariko ahubwo nasanze ndiko ndabikorera ahubwo mu kibanza kitari ico ko no muri filme ndashobora kuririmba uraza kuririmbira amantuze ama sound indirimbo zo muri filme no ziririmbira yego super lady inyuma yo kuririmba urabihevye uraje muri sinema uno munsi wazanye sinema yawe yitwa Chance of Love. No, Love by Chance. Love by Chance. Dutera inkuru ya Love by Chance. Bon, mu ncamake Love by Chance ivuga ku mukobwa yasanzwe akora akazi ko mu nzu yari yamanutse aje gukora akazi ko mu nzu yego akorera umuntu w'umusiribateri umusore yego arahakora abo mwizigirwa abo umwana mwiza akora akazi neza yego hama mu nyuma bimuviramwo umugisha kwitwara neza kwe kumuviramo umugisha mu bosi akorera aramukunda hama barakundana barabana yego kuvuga ngo yavuye ruguru aje gukora akazi ko mu nzu ashyize mu nzu asanga akakorera umusiribateri yego umukobwa yitwara neza avura aba umugore wa bosi wiwe yego filime kumenga izo fisi izindi mbaraga zidasanzwe apana izoba kwiriko irikira bakuri ndiko mvuga inibandanya bon ni full movie kandi iriko vraiment gushika uyo umaze gukora ifilime zingana gutubitse utarashirako ama episode oya je sinakinye seri nakinye sinema iri full yego inimero imwe gusa nta bindi bintu birebire nta parti ya kabiri je uko nihaye kuzoza ndakora ama full movie nambi baye ndende izo ifise partie 1 na partie 2 partie 3 bishobotse ariko ikintu c'amaseri sinzi nibaza ndabironyera ubushobozi ngirango okay nibihe bikorwa twitege ibikorwa bimeze gute kwa super lady twitege iki mu imisi utangwe kwikorera kuri ku gaswe kawe wenyene je bitege byinshi byiza kandi bitandukanye n'ivyo bahora babona mu bandi kandi mvuge mu bandi bitandukanye n'ivyo bahora babona mu bandi ko nzogerageza kurema inkuru batari bamenyereye yego nuko bitega ibikorwa bitandukanye n'ivyo bahora babona yego mu bandi super lady Igitega twabonye y'amafoto menshi nubwo ari wancanganije tugenda tutabivuze ko filime mwayikoreye Igitega canke Igitega ufise wundi umuryango bimeze gute wowe n'Igitega muhuriye he
Ego Igitega narakiniyeyo filme, hariho filme nayo nyene iriko iraca kuri YouTube yitwa Umuzanano. Ego nayikinanye na timu bita BMC ni hajya BMC na BMT. Sinzi BMT ni yande ni ya Mede. Ego nakoranye n'iyitwa BMC. Ego yitwa Umuzanano iriko iraca kuri YouTube no. Niyo mwakoreye Igitega. Twakoreye Igitega tukinana n'abakinyi ba Ninde. Super Lady ni ikihe kintu wumva ukeneye kubwira abantu nko mino misi imbere yuko bari bamaze igihe batakubona hamuka uje ku bikorwa byawe, ni ikihe kintu wumva ukeneye kubwira abantu, nibihe bintu wumva muri wewe wari umaze igihe kinini ushaka gusangiza abantu ukeneye kubabarira? Ibintu byo kubasangiza ibyo kubasangiza byo ni byinshi, nkabona bavuga ngo ndayivugire ngaha ntavyo noheza ni byinshi, ariko kimwe gusa nk'abantu basanzwe bakurikirana filme ndundi canke basanzwe bakurikirana ibikorwa vyanje, nukuri jewe ku bwanje ku ruhande rwanje ndabasaba nukuri bongereza umurindi wa support bankurikirane, nukuri je ndabakeneye kandi ndabakeneye cyane kurusha uko muvyibaza. Ndabakeneye gose munkurikirane filme yanje muje kuriraba. Malheureusement ndanashima n'Imana vraiment ko views ndiko ndaronka sinari ziteze. Guys, ni surprise vraiment, baransurprenye. Film ikirarabwa, commentaire, ama feedback ndasoma ni bien. God, iyi film yaranstresseje ku buryo bw'uko nayishize kuri YouTube ntariko ndabona neza ivyari cyo, ndabona umenga eskino film kweri yaryoshe cyane, bimeze gute umva sinabona ivyari ivyo, ariko feedback ndiko ndabona ama commentaire kuri YouTube, abasanga inbox bakanyandikira bambwira ati yo Thailand kumbe bimeze gutya, wumeze ukure uriyumvira ibintu nk'ivyo. Antuka mbaryohewe cyane, ariko bongereze kandi bongereze, ndabashaka rwose bagume baraba bashishikare no kubigeza kure, bamfashe vraiment kubigeza kure, ko ndifuza jewe urwego nifuza gukorerako kwiyemera cyangwa ngo njaho ngira iki, ndifuza kwibona ndi ku rundi rwego basi, sinzi ndifuza gukoresha basi nguvu. Yego sinovuga ngo abandi ngo ntibazikoresheje, n'abandi barazikoresha, ariko ndifuza yuko inguvu zanje zitopfa ubusa nkiza abandi, kusanga ariko yashiramwe effort mugabo ugasanga nta biriko biragera, ariko je ndifuza yuko bigera kure cyane, bigera kure pana ngaha mu Burundi gusa n'ahandi. Yego okay. Super Lady, muri misi twakoranye ikiganiro na Mr Sami. Mr Sami ni umuntu yakugiriye icyizere ubwa mbere kandi wanamushimiye. Ni umuntu adakunda kurya umunwa, yavuze ngo muri ino sinema ndundi harimo indyarya, nawe uremeranya nawe ni kubibona? Ibintu byose uzokora ngaha ku isi, si muri filme ndundi gusa, ikintu cyose kiba kirimo uburyarya. Muri sinema harimo uburyarya, muri mwe bw'abajournaliste hari uburyarya. None ikintu cyose uzokora harimo uburyarya. Abantu bakora mu mabiro bakora hehe kirimo uburyarya. Rero ico niki kiri ikintu cyo kwidogera, ahubwo no kugira ibintu by'uburyarya jewe abandyarya nta mwanya ndabaha. Yego bashobora kuba bahari, I don't know, ariko nawe urabibona yuko harimo uburyarya, kubera ko Osami we yavuze ngo umuntu arashobora kuza muri commentaire atanaravye na filme yawe, nkacyandika ngo love from naka, kandi na filme ntago yayibonye, ntigeze nayiraba gusa yaje muri commentaire akandika. Uwo ni hayira avuga ngo harimo uburyarya, umuntu ngo ugasanga umukinyi wa filme uramurungikiye linki kugira ishire kuri status gusa akavyanga. Antuka je nibaza yuko uwo muntu yanarinze aza akandika love from naka, ko yabutse umwanya wo kwiraba, mugabo arakweretse yuko basafise naho kantu bavuga ati reka nkomante. Bon tureke ibintu by'iki isuburyarya canke siki ngaha mu Burundi ntiturabiranira filme kubera ntiturabiranira filme sibaje tuburyarya jewe, ariko sinzi ko ari
ni ugutaha agaciro ibintu by'iwacu kuko urashobora gusanga nk'umuntu ashobora kuraba filime yo mu kindi gihugu akayiraba akayiheza ngaha mugenzi we yasohoye filime ntayirabe ngo ayimare kandi na jewe novuga ati ndimwo ko je filime zo mu Burundi zose sinozirabira rimwe ngo ndazimare ariko urashobora gufata umwanya ukavuga ati je uno munsi nirirwa ndaraba filime z'u Burundi gusa oya ico sinja ngo mbeshe nta munsi ndafata umwanya ngo niriwe ndaraba filime ndundi no ndayiguye ko cyangwa ukampa link ndugurura nkaraba je sinzi ko umu hypocrite mu buzima ngo zo kubesha ngo filime yawe ndayiraba n'abandi mpora ndabibabwira ngo ati je filime yawe ntayiravye nk'umuntu yo kubaza ifilime maze gukurikirana ngaha mu Burundi mpaka yose iheze yari filime yitwa gute Sino jango nkubeshe je nizo nakinyemwo bari zo nakinyemwo sindaziraba ngo ndazihetse nase sinalawa none sibo jango mbeshe sijango mbeshe ngo nje kubinjya mpora ndaba filime ya naka mpora ndaba filime ya hasi mpora ndaba bo ego birashika kuko ugiye kuziraba bon sinzi mpamvu hari n'abanegura bakandika ku masitati ngo sinzi ngo filime zibeze urazi nk'ikintu umuntu aba yagizemo effort ukacibona umuntu yaje kwandika kuri stati ngo kumva kwa makosa urumva hano habasha sanga basi nisanze mwabo bantu ugasanga je nukuri waba wibonera amakosa gusa oya je isi mpora ndaba ariko je umuntu igikorwa kimpaye ndubaha igikorwa cy'umuntu kandi cyane rwose ndubaha igikorwa cy'umuntu kuko ni nguvu yakoresheje peu importe uko kije kimeze kose antuka hariho effort kanaka yakoresheje nubwo ibintu kanaka bitaba byabaye neza aba hariho effort yakoresheje so dukwiye kwiga kubahana hagati yacu tukubahiranira kazi nene nkaje ko nasohoye filime ryari ninde yayipostinze bon reka mfate nko mu bastar basisanzwe dusangiye umwuga nta muntu je yapostinze filime yiwanje kiretse bangahe nabonye umuntu yapostinze filime yanje John K vraiment respect narabonye stati we yari yashizeko muco yari yashizeko yego nasamumenga yarayisizeko nasamumenga yarayisizeko oya sami sinzi sinabonye stati ariko kuba star nagerageje kubona vraiment abona uvuga ko nabonye ngira nabo ariko kandi n'abatashizeko simuba ngo nugwanko ko nanje hari habo nta simurashira nanje naginaga ati nawe nikora kutabashirako jena nukusiro jango mbeshe nta link mpora postinga abantu benshi baravuga ngo mu bakinyi ba filime ndundi b'abarundi ngo nta rukundo ruhari nawe uremeranye nabo bavuga ko atarukundo ruhari ese koko nta rukundo ruhari hagati yanyu nk'abakinyi ba filime rukundo irego mabashi je hari ikintu bon urukundo no vuze ngo urukundo ngo nta rukundo ruhari reka simaka abantu bose bagukunda ndiko mvuga hagati yanyu mwebwe abakinyi ba filime simaka dukundane twese kandi sinovyitanga urukundo irga ntidutegerezwa gukundana kandi ibintu dukundanye twese ntivyoryoha nene niyo mba mugumye mu dukundanye ntivyoryoha tugeza kubaho akantu ka competition hakana ariko gukompeta ntibisigura kudakundana kubera ko birimwo ko bon je ndakubonye koza akantu kanaka hatajemo akantu ka jealous irege hamaze kujamo akantu ka jalousie ukuntu niho vyose biva kubera ko ako kantu ko kudahuza ko kudakundana katarimwo umenga niyo mpamvu sinema y'Uburundi tutabona itera imbere cyane nk'ibindi bihugu oya ibintu byo kudahuza mu bintu bya entertainment vyamaho bibera ikibazo umuntu atabitahura kandi si ngombwa ngo ibintu tuba dufasha ngo iki ngo tubishire ku mutima cyane ko je nanje ugira avuze ngo abo hanze mparange mbona abastar benshi bo hanze usanga bafitaniye beef mugasanga ariko baranakorana film
izo nizo bifu twe tubakeneye, izo nizo bifu ziba zikenewe muga ngaha bavyegereza umutima cane namwe mucanye ko mutaramukanje ngo nakango ntiyandamukije ndo kubera iki bamubonye ntumuramutse kandi ari we wamubonye kubera ko utoja hasi ngo muramutse ugaca usanga akabifu gahereye ngaho ngo yangaye ko ngo ntiyandamukije no ago nyine akabifu twige guca bugufi wowe namba atakuramukije ca bugufi basi bamubwira ati jambu nakubonye naho wanyikabishije none nkawe nk'umukinyi wa filime ubimazemo igihe kinini ukinye sinema mu myaka myinshi ubona ari ihe mpamvu imwe ituma filime y'Uburundi idatera imbere cyane ngo ishikire ibindi bihugu tubone abakinyi ba filime mu Burundi bateye imbere ku rundi rwego nk'ibindi nk'ubu uvuze ngo filime y'Uburundi ngo ntitera imbere tukangira ngo woba watanguriye nk'igihe jewe ntahere igihe je nahe ubu tatanguriye igihe je nahere twe igihe twakina yego sinkuze cyane mugabo igihe twakina twege nta bintu by'amafilme byari bihari twakinira mu maclub tonda mu repetition dutaha ico gihe nta na filme bashobora kubona ngo ubone ngo hehe ngo filme ndundi ngo yasohotse ngo iki niki jamais ahubwo intambwe turiko ni sawa je ni bon twabiri ko birevoliwa ni bukebuke none mfa kutururuka uravye isi tugezeko ukaraba isi turiko no musi ntubona yuko filime ndundi ishobora kuba iri hasi y'izindi nivyo iri musi y'izindi parce que abo bandi turaba bo hanze ntitwabitahuriye kumwe icarimwe baradutanze kubitangura ariko rero twebwe nk'abafana kandi nabo ibitucamwo barabiciyemwo ariko bagwanye nabo uno munsi birateye imbere natwe turiko turagwana hari abantu hari intwari ngaha mu Burundi ziko ziragwana ku bwa filime ndubundi haburi kino ne kugira ngo tubone mwese mwasize inguvu hamwe hama mukagwana tukabona filime y'Uburundi igeze ku ntambwe ishimishije cyane nk'ibindi bihugu nta kibura Abeli yarakoze arakoresha abastaho batandukanye hasigaye ubundi nawaze nawe atora ibindi bicocoro ashire hamwe arunde hamwe nivyo gusa ubundi sinaka ngo murumva ngo twese ngo duhurire muri filime imwe cyangwa bigende guca ariko uko biri kose biriko birakugwa ahubwo nk'abantu je nk'umuntu adashikira Abeli ahubwo sindanamwumva je Abeli ndamukunda cyane vraiment ndamukunda kubera ingene aragerageza ufite ibintu kurabibonamwo effort kanaka plus byose ari umuntu w'umupapa nka kurya vraiment ibintu akabishiramwo effort nk'uko ni gake uzobisangana umuntu w'umupapa ugarutse kuri Abeli Nduwayo mwese abakinyi ba filime twabonye muri lancement officiel yo kwa Abeli Nduwayo benshi muri mwebwe ariko ngo filime imaze gusohoka harimo abantu bagiye hajya muri lancement officiel batigeze banafata link ngo bashire kuri stage kandi bari hajya nyene bavuga ko baje kumushikikira none sivyo bwa bujyajya so yajya ahubwo niba byayimbo nibige kubana na twige kubana navyo twige kubana navyo je nibaza ko rugodo bivuga birashika none eregasi bose banezererewe kuba yarakoze filime nk'iyi antwa filime ya Abeli ni nziza cyane vraiment ariko nshobora kuba ntazi ibintu byo muri côté technique y'ibintu bya filime mugabo cyo ko nabibonye bisa urayikunze filime urafashe umwanya urayiraba filime mana je narayiravye kandi niyo filime natanguye no kuraba warashuma muri lancement nashitse ijya ntuzi bariko barerekana ijya trailer bariko barerekana yari igeze kure ariko episode ya mbere ayishize ko narayiravye vraiment ego yakoze filime nziza tunamukize yanyatiye ntanayiravye intanga ya trailer ego tunamushimira Abeli numwe mu bantu akoresha uburyo bwinshi ku bwa sinema n'ubundi kandi Imana inamufashe no kuri kw'Imana atobore adushikire basi twe tutaragera gukora kuri urya gwega korako turakeneye ko atobora je ndifuza kubona yatoboye akaducira inzira ko ngahe iwawe mu Burundi turakeneye umuntu agira guca gusa kantu gatoya gusa abakira akayira mu gace yego abintwari incungu ya filime ndundi yego ni mu mushigikire rero cyane ya Abeli Nduwayo kubera ko urabona niwe numwe mu bantu bakora cyane nico kintu twari dukwiye no gukora ahubwo twari dukwiye kuraba bon urukundo ahubwo rwari rukwiye no kubuga tukaraba umuntu basi ariko adusumbya nyine adusumbya yego tukagira guca kugira ngo haburiki kugira ngo none muje hamwe mukakora nka groupe WhatsApp mwese abakinyi ba filime ukavuga ati
uno munsi tugiye dufate Bendo wayo tumusunika ducira inzira ivyo rero ivyo navyo rero ntivyobaho ntivyobaho bipfira vyankira hehe buravyo kwankira bipfira hehe nukuri nanje sinzi ko noshobora usanga Jesse umutima wo kubikora ugasanga ubundi niduhuje ivyiyumviro ariko urumva niyo mpamvu duhera muri vya bindi nyene zari 4 zari 5 ariko nyene ni kwa kuntu usanga hariho abandi bashaka gupinzana nawe hariho abandi usanga canke bibona ko bakora cyane ku musi abapingayi ntibashobora kubura mu bintu abapingayi bamaho vraiment Super Lady ino sinema kino gisata ca sinema y'u Burundi kimaze imyaka itari mike gikora ariko YouTube ni rwo rubuga mukoresha cyane ubona bikwiye ubona byagakwiye ko tuba tugifise urubuga rwa YouTube rwonyene kugira kino gihe muri kino gisata ca industry muri kino gisata ca sinema y'u Burundi ego ku ca YouTube muga be muradije ibintu byose sinzi ko mpanda bitahura uko abandi bakabitahura YouTube yego ntibikwiye ko ariyo platform yonyine tuba dufise dushirako filme turakeneye n'izindi turakeneye n'andi masoko dushirako filme mugaje ku bwanje reka duhera abandi bahere ko dushaka gusimba etape ariko muriko murakura we kuri kuko umushaka kubona yuko umenga muracyari hasi kandi je nanje mbona mwagakwiye kuba mwateye imbere cyane nituri hasi turiko turakora nuko nyene ikintu cyose ni step by step kuko sinzoshaka kuja gutarukira hariya ingazi ya mbere ntarayicako tubanze duce kuri YouTube kwanza YouTube ni bon Kika tuce kuri YouTube ko urazi ko YouTube yanatanguye ata abantu banaza kwiraba ugashira ko ikintu kikamara kwigira ata abantu baza kwiraba me ubu urashobora gushira ko ikintu ukabona cyase no muri DK abantu 10,000 bakiraje Have you seen okay reka tugaruke kuri Love by Chance by Chance we yagutwaye uburyo bungana gute Love by Chance bose hamwe ubwegeranye just no jangumbesha cyangwa ngo nje kubesha abantu ngo cyo filme ngo yarantwaye uburyo no some people baransapotinze bihwanye nuko nakoranye je narakoranye n'abantu benshi filma kugira nkore filme yanje nari maze korana n'abantu benshi baramfashije nka producer ntuzya producer Aimable yaramfashije filme yanje yinkoreye reka ndavyite ni ndamwite ni mu sponsor yaransponsorije vraiment yarambwiye ati wewe tegura filme jewe ndaje ndagukorera nuko vyagenze ariko iyo uza kuba wasizemo uburyo bwawe bwinshi urabona yuko YouTube yariko bugarukana burya buryo wariko wakoresheje cyangwa abantu bakoresha uburyo bwinshi nyene nka Karol nka Berindo wayo nyene urabona yuko YouTube ishobora kumugarura amafaranga yakoresheje mu gukora zirya sinema tubona bon bivanye ni naho turi ubunye ntishobora kumugarukanira vraiment ariko deke tuguma dukora ibikorwa dushirako niko n'izindi bon n'ibindi bintu biza biraza bon tukagera no kuri level yuko kuronka nk'abandi nkuko basanzwe baronka bo mu bindi bihugu YouTube ugasangira babeshije nibaze ko twenda ni step by step n'abandi barasagorinze ariho benshi mu bindi bihugu gendura beza Nigeria zande nubwo uja muri Tanzania cyangwa handi hose basanzwe bakora filme ariko ugende muri filme bahereyeko amafilme baba baragiye barahera naho zigeze zishika usanga zifite n'ama views makeya yego vraiment basi dufatiye kuri no YouTube nyene mu posting ngako cyane amafilme no musi ubona haburi kugira ngo tubone ifilme ya Super Lady yakwijeye million views ubona haburi kibipfira hehe ni filme zitameze neza n'abantu badakunda ibintu mukora ubona we bipfira hehe kugira ngo tubone umunsi filme zikwiza ama miliyoni y'abantu cyaho bipfira mbona sinzi no oya hari bipfira mu bikorwa
n'ibindi bipfira ngira ku bantu mu Burundi bataratahura urubuga rwa YouTube, ega aho bigeze barabitahura mugabo hariho turakeneye n'abandi benshi babitahura ashobora kumva yuko yoraba filime ndundi ko kuza n'ubu hariho umuntu ashobora kuvuga ati filime z'abarundi ashobora kuziraba je shobora filime z'abarundi muga nk'abo bantu bose bohindura ivyiyumviro bose bakazikurikirana filime gukwiza Emilio vyo bari ibintu bisanzwe. Okay. Super Lady, tumira abantu bagende kwanza barabe filime yawe yitwa Chance by Love. Love by Chance please. Ni Love by Chance filime yanje shasha. Filime yanje shasha nukuri nibaje kuyiraba. Kuri je ndabatumira kuyiraba. Ugiye ku ma platform yanje yose nta namwe hatari link yayo hose irahari. Frema hose hariho link igushikana kuri filime yanje n'abari ngaha kuri YouTube bariko barakurikirana ahantu ni uciye muri Senga Media TV kuri Senga Media TV uciye muri searching urashobora wandika ni channel yitwa The Super Lady Official TV. Okay, tugaruke ku buzima bwawe busanzwe. The Super Lady kuvukira umwana gushikira umunsi tugire muri make byari bimeze gute, wakunda iki, wakoze umwana ameze gute? Jewe sinakuze dumwana akunda ibintu by'imyidagaduro cyane kandi ntibitangaje no kuba bon nico bituma nyene bidatangaje no kuba ndi muri filme ubunye kubera ko n'abavyeyi banje niyo mpamvu iyo nyene ituma bashobora kuba bondekurira kandi ntibagiye yuko je filme yanje n'umuntu yampaye support financière y'amafaranga ngo ukoresha mu bintu biba by'abakinyi bakeneye kubafungurira ama déplacement y'iki ni mama wanje yampaye amafaranga yego vraiment mama wanje niwe yampaye amahera yego rero je nakuze ndi umuntu nkunda ibintu by'imyidagaduro. Mama wawe wamwumvishije gute kugira ngo arinda guha amafaranga aratahura cyane ibintu bya sinema? Jewe nabikuriyemwo je mama na bon yakuze basambona ndi umuntu nkunda ibintu by'imyidagaduro cyane narakunda amateatre narakunda ibiki rero kumusaba amafaranga ati amafaranga nkore filme byaramworoheye cyane. Bon nta bibazo birebire yambajije malheureusement ko yarasanzwe abona n'ibindi bikorwa nsanzwe nkorana n'abandi yego rero si ibintu byari bigoye cyane. The Super Lady apare ya sinema n'umuziki nikihe kindi kintu ukunda uba wumva wokora? Gukora nk'akazi cyane akazi mu bindi bintu bya misi yose ubundi buzi bwa misi yose uvuye muri entertainment uburimyi je ndumurimyi ndarimisha urimisha he urimisha iki? Mu Rumonge ndarimisha imyimbati ibintu by'indya nyine. Okay, apare gukina filime usanzwe uri n'umurimyi? Yego. Ese uburimyi na sinema ubona ari cyotunga cyane umuntu byorosha? Of course uburimyi. Kubera ikino ndaheba cyane udaheba filime ngo bigire ku muri. Navyo noheba ko filime ni jewe ni filime. Bon izi ni impano nahawe n'Imana. Nobera gute? Aho noba ndi hose tegereza kumbuza amahoro. Yego. No kuvuga utaje gukina filime uba wumva nta mahoro. Ya ko ibi bintu n'ibintu bitangwa n'Imana guys, bitangwa n'Imana kandi kikurimo kirakubuza amahoro vraiment. Utari kuragikoresha kirakubuza amahoro. Kuko ni benshi wobwira ati bihebe bivanye n'inge nuko urabona nkuko baravuga ngo bikorwa ngo bitevorirwa bitagira iki wobwira ati bihebe kandi ukabona yuko hari impamvu kanaka zumvikana zotuma biheba mugabo akakubwira ati je ntavyo mpeba kubera yuko iki ni impano ifatanye nawe nashobora kuba hatari kara expose hanzuka cyo dutanga. Okay, despite twayaze byinshi tuganiriye byinshi kubijyanye na filime yawe kubijyanye na industry uro turashaka kutubwire nimba atari banga ninde papa w'umwana? Yo papa w'umwana oya papa w'umwana nta bon officier boss ndagira kumwerekana officier ariko arahari nimba atari banga washaka kumutubwira
oya nta nuwo mwomenya nubwo no muvuga ko ntari muri entertainment ntimuraba we na entertainment naho bahuriye c'est comme ça nayo ntangoye kwibaza yuko nka kumwe bavuga ngo nyama niwe yavuze ngo Chris ngo arafite icyo bivuga ko Chris no nanje nayo ntangoye kwibaza ko ari Chris no mu brother ego koko uwo mwana ntazi wari wa Chris aya brother jewe uretse nta muntu wo muri entertainment jewe no gira no gendana nawe tubwire rero impamvu tugena n'umuntu muri entertainment kandi muba muri kumwe iminsi myinshi kubera ko choice yanje ntiri muri entertainment vraiment ese papa w'umwana ntiyahita avuga ati rero jewe ibintu bya filime ndashaka kubihebe ubu umuvyeyi wite ku mwana oya ntiyobimbuza ico shaka ntiyobimbuza parce que nico kunda nico kunda kuko yankunze ndabikora bindimwo so ikintu nk'ico kiragoye kugikuramwo umuntu ni hamwe naho mubana usanga mubanye mu mudurumbanyi ese mu bikorwa byawe aragushigikiye cyane gose cyane ego Despare DJ mba no gushimira urakoze nawe naje ndabashimiye cyane Gusenga TV n'ukuri je ndabashimiye gose kuba mwigoye mukama ikiganiro vraiment ni TV ya mbere nkoreko ikiganiro ego ni TV ya mbere nkoreko ikiganiro vraiment kandi merci kuri effort yego ko ubu buzima turimwo entertainment turimwo bashobora gusaba journaliste baragara gusumbya abajournaliste nose kubabesha basigaye umve ariko ugasanga nasohoye igikorwa arindiriye ko jewe nja kumutakambira ndamubwira ati ndagusa ikiganiro twebwe kuri Senga Media TV abantu kubera ko badukunda natwe tubabakunda tugerageza kugaragaza urukundo natwe tuba dufise muri twebwe kubera ko nabo uko bashobora gerageza kurutwereka niyo mpamvu natwe ntitwoca tugira umutima mubi kandi abantu baba batatwereka umutima mubi kuri merci beaucoup vraiment merci ko nakugoye cyane no kugira untore ariko kuri thank you okay no hanyuma uzompamagare tuze dukore ego vraiment genzo kubarira merci vraiment